mana 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 we. Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize ukwezi kwiza kwa kane. Turashima Imana yabanye natwe muri aya mezi atatu. Yarabanye natwe mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatatu. Amashimwe turayihaye. Yo yakurinze ikakurindira n'abawe, reka dufatikanye nawe kuyibwira ngo Mana warakoze. Tugeze mu kwezi kwiza cyane ku buzima bwacu. Kuno kwezi witege kubona kugira neza kw'Imana, witege kubona ubuntu bw'Imana bwiyongereje ku buzima bwawe, witege kubona ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Mu gitabo cyo Kuvayo haravuga ngo mu kwezi kwa 12 ngo ku kwezi kuzobera ukwezi kw'imfura. Reka mbifurize ngo kuno kwezi kwa kane kuzabera ukwezi kw'imfura mu buzima bwanyu. Hari ibyo mugize iminsi musengera, hari ibyo muri kumurasaba umwami. Uku kwezi kwa kane kuzababera ukwezi kw'imfura muri byose. Haleluya. Yesu Kristo azabagwanirire, ubuntu bw'Imana buziyongeranye ku buzima bwanyu. Reka dusome ijambo rya kuno kwezi. Ijambo rya kuno kwezi ryanditse mu gitabo cya Zekariya igice 8 umurongo wa 18 na 19. Dusome mu buhanuzi bwa Zekariya, niho harimo ijambo rya kuno kwezi. Haravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho nyen'ingabo, Uhoraho nyen'ingabo rinza ko riti, uku niko Uhoraho nyen'ingabo agize, uku niko Uhoraho nyen'ingabo agize ati, ukwisonzesha ko mu kwezi kwa kane. Haleluya. Amasengesho yawe mu kwezi kwa kane, ukwisonzesha kwawe ko mu kwezi kwa kane, ukwegera Imana kwawe ko mu kwezi kwa kane, kuba atashe ku Mana ko mu kwezi kwa kane. Haleluya. Umva, no ko mu kwezi kwa gatanu, no mu kwezi kw'indwi, no mu kwezi kw'icumi kuzocikira inzu ya Yuda. Ntabwo ndiko ndabwira bene Yuda, ndiko ndabwira wewe. Kwisonzesha kwawe ko mu kwezi kwa kane kuzogucikire inzu ya Yuda cyangwa inzu yawe umunezero no guhimbagwa n'iminsi mikuru y'akanyamuneza. Nuko rero mukunde ukuri n'amahoro. Amen. Umva rero, yavuze ibintu bitatu bizaba mu kwezi kwa kane. Mugabo yavuze ngo ukwisonzesha kwawe cyangwa gusenga kwawe, haleluya, kwegera Imana kwawe ko mu kwezi kwa kane, haleluya, kuzokubere, haleluya, ukuzokubere umunezero, kuzocikira inzu ya Yuda umunezero. Ndakwifurije umunezero mu kuno kwezi. Imana izakuremera umunezero w'Imana uzoganza ku buzima bwawe. Mukundwa uri kurankurikirana, reka nkwifurize ku kwezi Imana izakunezeze. Dushinge ku ijambo ryayo, yavuze ngo kuzoducikira inzu umunezero no guhimbagwa. Amen. Haleluya. No guhimbagwa. Mwami Yesu, kuno kwezi Imana izaguhe guhimbagwa. Ni iminsi mikuru y'akanyamuneza. Ndakwifurije kuzagira iminsi mikuru y'akanyamuneza. Haleluya. Nuko rero ukunde ukuri n'amahoro. Amen. Reka mbabwire ibintu bitatu bivuga muri uyu murongo. Uyu murongo uvugamo ibintu bitatu. Uravuga ngo umunezero, ugusenga kwanje, ukwisonzesha kwanje, ukwegera Imana kwanje kuzoducikira ibintu bitatu. Ikintu cya mbere yavuze ngo umunezero. Mukundwa, rero kwifuriza umunezero. Umwami Yesu azaguha umunezero. Umwami Yesu azakuremera umunezero kuno kwezi. Imana izakuremera umunezero. Fatanya nanje gusengana nawe, dusengane muri kuno kwezi, usengera kuno kwezi. Tuvuge ngo Mana, iri jambo ribwiye Zekariya, uravuga ngo ukwisonzesha kwawe ko mu kwezi kwa kane. Haleluya. Amasengesho yawe mu kwezi kwa kane turimo uyu munsi azakubere, azogucikire amasengesho y'umunezero. Imana izakuremera umunezero. Yavuze ibintu bitatu, umunezero. Reka dusome hejuru umunezero. Mu gitabo cy'umubwiriza cyangwa umusigizi 2:26 aravuga ngo kuko umuntu ahimbara Imana imuha ubwenge no kumenya n'umunezero. Amen. Umuntu ahimbara Imana. Ndakwifurije guhimbara Imana kuno kwezi. Hariho ibintu bitatu yadusezeraniye. Bizaduha ubwenge, haleluya, imuha ubwenge no kumenya n'umunezero. Haleluya. Ndakwifurije guhimbara Imana. Uhimbare, umuntu ahimbara Imana. Kuko umuntu ayihimbara imuha ubwenge no kumenya n'umunezero. Ndakwifurije umunezero kuno kwezi. Igice cya 5 umurongo wa 20 iyo aravuga ngo kuko atazokwibuka cyane iminsi y'ukubaho kwiwe, kuko Imana imuhaye umunezero mu mutima wiwe. Imana ikuremera umunezero mu mutima wawe ku kwezi
Imana ikuremera umunezero. Ndagusengeye ngo Imana ikuremera umunezero. Amen. Mu Filipi 4:4 haravuga ngo mwami munezerwe mu mwami wacu iminsi yose. Ndabivuze ubugira kabiri, munezerwe. Ndakwifurije umunezero mukundwa. Ndabifurije umunezero kuko yavuze ngo ukwisonzesha kwacu ko mu kwezi kwa 4 kuzocikira inzu ya Yuda. Ntabwo ndikundabwira Yuda, ndikundabwira wewe. Umunezero no guhimbagwa n'imisi mikuru akanyamuneza. Umwami munezerwa mu mwami. Nungi kubivuga ngo umunezerwe. Ndakwifurije ku umunezero. Bene data, umugani haravuga ngo umunezero ni umuti uzukiza amagufwa, ni umuti uzukiza. Mwami Yesu azaguhe umunezero kuno kwezi kwa 4. Uku kwezi kwa 4 muri Yesaya 12:2 aravuga ngo nicyo gituma muzovoma umunezero mu mariba y'agakiza. Haleluya. Uzovomana, nicyo gituma muzovomana umunezero mu mariba y'agakiza. Muzovomana umunezero mu mariba y'agakiza. Guhimbagwa, reka tuvuge hejuru yo guhimbagwa. Yavuze ibintu bitatu: umunezero no guhimbagwa n'imisi mikuru akanyamuneza. Guhimbagwa. Yesaya igice cya 51:11 haravuga ngo nuko abacungwe n'Uhoraho bazogaruka bashike i Siyoni baririmba, umunezero utazoshira uzoba ku minwa yabo, ku mitwe yabo. Haleluya. Umunezero utazoshira. Ndakwifurije umunezero mukundwa. Haleluya. Bazoronga umunezero no guhimbagwa. Bazoronga umunezero no guhimbagwa. Ndakwifurije umunezero no guhimbagwa kuno kwezi. Ku kwezi Imana izakuremera umunezero no guhimbagwa. Haleluya. Bazoronka umunezero no guhimbagwa. Kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizohunga byambuke. Imana izakurinda umubabaro kuno kwezi. Imana izakurinda umubabaro. Imana izakurinda umubabaro. Umubabaro no gusuhuza umutima ngo bizambuka, zambukiranye, bije kure. Umubabaro uzoje kure yawe. Ku kwezi Imana izatekure umubabaro. Uzoje kure yawe n'umuryango wawe n'abana bawe. Bazoronga umunezero no guhimbagwa, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizohunga zambuke. Haleluya. Umubabaro no gusuhuza umutima bizaje kure yawe. Ndakwifurije umunezero no guhimbagwa kuno kwezi kwa 4. Kuno kwezi kwa 4 Umwami azakuremera umunezero no guhimbagwa. Tangiriza kuri uyu murongo wanditse mu gitabo ca Nehemiya 12:43. Uwo munsi batanga ibimazi byinshi baranezerwa kuko Imana ibateye umunezero mwinshi. Haleluya. Amen. Imana ibateye umunezero mwinshi. Imana izagutera umunezero mwinshi. Ukundwa, Umwami Yesu azagutera umunezero mwinshi. Haleluya. Kandi n'abagore n'abana baranezerwa. Bituma umunezero wawo uri Yerusalemu wumvikana kure. Imana ikuremera umunezero. Imana izakuremera imisi mikuru akanyamuneza. N'abari kure bazamenye ayo makuru. N'abari kure. Haleluya. N'abari kure bazamenye kubanezerewe. Umwami Yesu akuremera umunezero. Twasomye ijambo rivuga ngo Zakariya yavuze ngo amasengesho yawe, ukwisonzesha kwawe ko mu kwezi kwa 4 kuzakuremere umunezero no guhimbagwa n'imisi mikuru y'akanyamuneza. Iki Zakariya yavuze nico natuye ku buzima bwawe. Umwami Yesu akuremera umunezero no guhimbagwa n'imisi mikuru y'akanyamuneza. Reka ngusengere. Turagushimiye wowe wabanye natwe mu kwezi kwa 1, kwa 2, kwa 3. Turagushimiye ko turi ku itariki imwe y'ukwezi kwa 4. Uyu munsi utubere umunsi mwiza w'umugisha Mana. Wadusezera n'isezerano n'ijambo ryawe. Wavuze ngo haleluya, kwisonzesha kwacu. Ndasengera uyu muntu uri kurankurikirana uzomuha inyota yo gusenga no kwisonzesha. Wavuze yuko wadusezeraniye ngo nitwisonzesha hazoba umunezero no guhimbagwa n'imisi mikuru y'akanyamuneza. Uturemere umunezero Mwana. Uturemere umunezero utazogaragara kuri twe gusa, kandi uzamburikiranye uzogere kure. Umunezero niwo mugabane wacu. Guhimbagwa niwo mugabane wacu. Urakoze Mwami, amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Yesu abaheze umugisha, mugire ukwezi kwiza kw'amahirwe n'umunezero no guhimbagwa.